comment faire son plan d'affaires mwese ndazi ngaha murafise amaide. Ishirahamwe ryitaho gwaruka We Up for Future ryatunganije kuri wa gatandatu inyigisho ku gwaruka gwaheje amashuri ya kaminuza. Izo nyigisho zikaba zazifatiye ku kwigishwa imigambi y'ukwiteza imbere nk'uko bivugwa na muganga Patrice Alahine Irambona aserukira We Up for Future imbere y'amategeko. Abari batiwe mu nyigisho Rwaruka ishyirahamwe ryacu risanzwe rikora ikintu twita promotion des jeunes, turakorana n'abakenyezi ariko turashimikira cyane kugwaruka. Rero abari batumiwe mu nyigisho mu Rwaruka ruri mu makaminuza hamwe n'ugwayahejeje, abo bita abajene intellectuel, ni kuvuga haba abahejeje bafise amaniveau ya baccalauréat, bafise amaniveau ya licence, bafise amaniveau ya maîtrise n'abafise amaniveau ya doctorat. Rero izo nyigisho twaziteguriye ubwo Rwaruka ruri muri iyo mice. Izo nyigisho ni inyigisho zijanye no gutegura imigambi, ico bita élaboration d'un plan d'affaires pour un microprojet. Nukuvuga ngo gutunganya imigambi mito mito, kuko tugerageje kuraba murabona yuko ugaruka ruko ruriga ruko ruragwira kandi isoko y'akazi si nyinshi ubwo garuka nyene. Rero uno munsi twari twahamagaye kugira ngo tubwigishe ukuntu bishobora gutunganya imigambi mito mito, mbega babitunganya gute. Twari twatumeka abahinga kugira ngo baze kubigisha ingene imigambi bayitegura. Abo baronkeje izo nyigisho basaba kwihatira kuzishira mu ngiro kugira ngo ntibame biteze gusaba akazi. Abajejwe intwaro nabo n'abajejwe amabanki basaba kwamana ntaryo borohereza ugwaruka mu migambi yago. Icyo twiteze kuri ubwo Rwaruka nuko ubwa mbere rukaburirwa ubwenge ku bijyanye no gutegura imigambi, kuko muri byinshi byagiye biravugwa twabonye yuko umuntu arashobora kuba afise amafaranga makeya, kuko abantu benshi bitwaza ngo iyo umuntu adafite amafaranga ntashobora gutunganya umugambi, ariko abigisha babitwibukije baratubwira yuko kugira umuntu ategura umugambi ntakenera amafaranga, atangura gukenera iciyumviro, icyo ciyumviro cyo gushaka gutangura uwo mugambi. Rero ubwa mbere kwa kuba kabura ubwenge ati nyabona babanze batahure icari ico gutunganya umugambi, hama ikindi naco tubitega ko nuko ivyo bize baze bishira mu ngiro. Ico twosaba haba amashira hamwe, haba amabanki, haba abasanzwe bari mu nzego, twashaka gusaba kugira ngo borohereze ugwaruka mu kugira ngo ya mitaye tuko turavuga kugira ngo bategure imigambi mito mito. Ishirahamwe We Up for Future rikaba ari ishirahamwe ryagiyeho kugira ngo riterere mu iterambere ry'ugwaruka n'abakenyezi mu kubatunganiriza inyigisho nkarisha bwenge, mu kubigisha ibijanye n'irondoka rifatiye ku magara meza, kubashikira aho badashobora gushika. Ivyo vyose bakabikora bisunze imigambi y'iterambere rirama.